Ego reka tubaramutse bakunzira mwe bagenzi ba radio CDO AKAZI NI AKAZI samirizi isanzwe samirana mu gisagara ca Bujumbura neza muri quartier ya Carama kuri Begarse 105 n'ibice indwi nkuko ro mwavyumvise mwezo waceje kubashikiriza radio CDO AKAZI NI AKAZI ikaba yarateguye ihiganwa kugira irabe abanywanyi bayikurikirana cyane ku mbuga zayo bakanagira ico bita partage na like ku bwinshi izo mbuga nazo akaba ari kuri Facebook, TikTok na YouTube. Uyu munsi tukaba turi kumwe muri studio nkuko mwaze kubyumva n'abashoboye kurusha abandi gukurikirana ku mbuga ngukana bumenyi banagira partage na like ku bwinshi babiri bashoboye kurusha abandi muri studio. Reka rero imbere yuko tubandanya cyo tubaha ijambo mumve ko ndi Wilson kubw'Imana sanzwe ndongo yisamirizi CDO AKAZI NI AKAZI. Reka rero tubasabe babanze batwidondore hama tubumbure tuyage nabo mwashoboye kumva. Reka duhere ibubamfu bwacu twumvirize uno mupasoni atubwira akazi na kiwe. Murakoze cyane. Jewe ku mazina yanje nawe n'abavyeyi nitwa Divine Bukeneza. Nkabasanzwe mbanye na Mucara. Yego murakoze. Bukeneza ariko ku rubuga ngurukana bumenyi mengo izina twabonye mengo ni Didine Buken woba waritoye kubera nakoze ico bita abbreviation kubera nivyo nashatse canke wanse kumbure ku oya nashatse ko benshi batamenya ati uyo ni naka yego urakoze cyane iburyo bwacu naho turi kumwe n'undi mushinga ntahe yashoboye uraba kwisima ibitsina byose byaserukiwe. Reka rero tumusabe yidondore. Murakoze kunyakira ku mazina yanje abavyeyi banje banyitse nitwa Shimirimana Floribert nkaba mba muri quartier Ngozi zone Kinama commune Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura meri niho nsanzwe mvuka kandi nukuri vraiment ndakoze kubona ndi muri studio ya radio CDO AKAZI NI AKAZI muri fréquence y'ijana5 n'ibice indwi. Nkaho nyene reka nce mbandanya wowe CDO AKAZI NI AKAZI wataje kwikurikirana ryari? Jewe muri umwaka nyene ariko sinzi nyene ukwezi sinzi ukwezi. Umuntu yakubwiye murongo canke wiguye ko uri kora? Nayiguye ko Uca uyikunda kubera iki? Kuko asha ni radio ihanura urwaruka ihanura abantu bose irabahanura abato n'abakuze abatunze abakene eka bose nticagura. Ngira nyene mbwira ibiganiro bibiri kumbure wowe umaze kumva birengana ku radio CDO AKAZI NI AKAZI. Ikiganiro ca mbere ari ikiganiro hot spot kikunda nyene kuvuga nyene byerekeye nyene kwinonora imitsi nyene inkino. Ego haye n'ikindi kiganiro nyene ikiganiro cyo kuvuga ubutumwa nyene cy'amasengesho nyene muranumva nyene ho nanje ndakunda ibintu byo gusenga nyene. Ndacari wawe mbwira ndacari kuri wewe mbwira aba menyesha bakuru nk'ababiri wobuzi amazira wakora kuri radio CDO AKAZI NI AKAZI. Jambe natangiye kumenya kwanza ho ari umuntu wa mbere natangiye kumva nyine mu radio aho nabona ko ari radio nshasha nyine narayibona ko ari nshasha kandi narayumva ko ari nshasha rumva je washe hariho n'ubundi yitwa Ntuzeri Shari nyibagira na wundi hariho na Delphe Butore hariho na Gatore hariho na Nicole Ndwayo na Dorothea Bigirimana na Jean Bosco Niragira muri technique nyene y'ubuhinga bw'ivyuma nyene. Ego tumva kuri umunywanyi wa misi yose wa radio CDO AKAZI NI AKAZI natwe twagushimiye. Reka mpindukire kuri wa mupfasoni rero ariwe Divine Bukeneza. Divine ibibazo ni nka bya bindi tubwira ibiganiro nka bica nk'ibitatu kumbure wowe umaze kumva muri radio CDO AKAZI NI AKAZI. Ego murakoze cyane. Je ikiganiro nkunda kumviriza
cyo mu gatondo nkivyuka canugurura nkunda kumviriza ikiganiro ca Delphin uwundi ni Richard ego ikigira kabiri ndakunda kumviriza ibiganiro vya Joasha bijya nyene usanga hari utuntu akunda kugira tuto guhanura ati ibintu nk'ivyo nyene yego ica gatatu amakuru y'inkino ego amakuru asanzwe ntuyumva ndayumva byose ndumviriza jewe ona CDO mpera 6h du matin gushika njyana bugaye canugara yego tubwire rero nawe amazina ubwo bamwe babavuze tubwire nka batanu basi babamenyesha amakuru uwo maze kumva okay wa mbere Delphin Gatore wa kabiri Joachim Habiyaremye wa gatatu Beatrice wa kane Nicole wa gatanu Miriam ibiganiro ukunda kusomya ibindi navyo nibihe byo mu gatondo bishikizwa na Delphin byo guhanurana ego urakoze cyane tuva kuri umunywanyi cyane wa radio CDO akazi n'akazi ariko tubibutsa ko imbere nyuma yo gutanga ubushimwe duce tukurikizaho umugigwa wo gutanga ubushimwe reka duhere ku wabaye wa kabiri agashimwe k'umupira agashimwe k'umupira n'igikombe byanditse ko ibimenyetso bya radio CDO akazi n'akazi kubaye wa mbere mu gukora ibyo twita partage na sheshe gukurikirana imbuga zacu za radio CDO akazi n'akazi ego we mushinga ntahe uhejeje kuronka agashimwe k'umupira n'igikombe byanditse ko ibimenyetso bya radio CDO akazi n'akazi kubaye wa mbere mu gukora ibyo twita partage na sheshe gukurikirana imbuga zacu za radio CDO akazi n'akazi mbega wishimiye gute ubwo bushimwe ubwakiriye gute ugira n'akajamo kandi ushikirije mbere na mbere asha ikintu cya mbere nashimye nuko mwarwakiye neza na mugenzi wanje yitwa Divine ya CDO yari yabishikirije mu biganiro bitandukanye yuko kira mu mwanya wose akunda radio CDO akazi n'akazi yogira amahiganwa kuri YouTube no kuri Facebook no kuri TikTok hanyuma twagiye turi benshi mu gakuhiganwa ariko nta muntu yarazi nyene umuntu uzosinda hanyuma nuko tugena mu mahiganwa nuko radio yacu tukabanywanyi ibidusaba hanyuma ndashimye rwose radio CDO akazi n'akazi akozi bose ba radio CDO bose ndabashimiye baramenyesha amakuru bose bakorera kuri radio CDO akazi n'akazi ndabashimiye jewe Fulibert Shimirima ndo umukunzi wanyu n'umurongozi kwenda ndamushimiye witeka nyine atwaye ino radio nyine ya CDO nukuri ndamushimiye rwose Wilson ndashima n'ukuri nuko numushimira radio CDO kandi radio CDO ni radio nyine yigisha ibiganiro bitandukanye guhanura ikiganiro kiba mu gato mu misi yose mugatuhera mu gatondo saa 12 ukashika saa 2:30 icyo kiganiro kiba cyiza n'ukuri asha ndagikurikirana kweri ndagikurikirana kimeze neza kira mu mwanya wese agatanga intererano y'impanuro cyari taganiro kiba ari cyiza nyene kiba kiremesha Richard nyiranyibagirana Delphin ukuri nuko noshimira radio CDO n'akazi ego ibubamfu bwanje naho hari umupfasoni Divine nawe ikibazo nka ca kindi nyene wewe ako gashimwe ukakiriye gute umva ubyishimo bimeze gute hama ugira akajambo kandi ushikirije kumbure ko gushimira ukengukira radio CDO akazi n'akazi ndashimiye radio CDO akazi n'akazi kugashimye bandonkeje
nkongera nkatekerera akajambo abanywanyi ba CDO akazi n'akazi ko boza barakurikirana iradiyo CDO kandi bakongera bakaza barakurikirana imbuga za CDO akazi n'akazi kugira ngo buno bushimwe turonse nabone irikurikira bazoronke. Ego sawa murakoze. Ego bagereka rero tubashimire mwebwe mwashoboye kuba abambere kumbure gukurikirana imbuga zacu za radio CDO akazi n'akazi. Twege dushimire kandi abaduteza abiri turarikira abanywanyi bacu ba radio CDO akazi n'akazi kwama barukirana ibiganiro byacu no kugira amashare na partage ku bwinshi. Mwiga bw'ivyuma twaba twafashijwe na Delphin Gatore ku masanamu na twafashijwe na Jean Bosco Niragira kuri micro mukaba mwari kumwe na Wilson Kubwimana na ubutaha.